Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse, reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu hererenga mu gihugu cacu Burundi, abaherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze kuri mwese mumviriza aya makuru yacu muherereye Igitega, abaherereye Bujumbura, abaherereye mu bisata bitandukanye mu makomine atandukanye y'igihugu turabaye ikaze na mwese mumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino. Kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma nuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko urabona ari akazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya ni amakuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi, biriko mu nyuma z'uko ibintu bihejeje gukomera cane nyuma y'uko hibonekeje umugambi ukomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu biravugwa ko igitero mu micungara y'ikibuga c'indege mpuzamakungu ikibuga ca Bujumbura aka kanya, amakuru akomeye cane adushikiye nuko aka kanya hari umurwa w'abasirikare uhejeje kugira igitero gikomeye cane mu gisagara ca Bujumbura. Ayo makuru kandi avuga ko harashwe ibisase vyinshi ku kibuga mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, turaza kubashitsa ko kandi nanone amakuru akomeye cane avurwa mu gihugu ca Burundi kubijanye n'ibiriko biraba mu gisoda c'u Burundi. Ibintu vyo bihejeje gukomera cane biriko mu nyuma z'uko mu basirikare avuga ko avugira abo basirikare avuga ati twatanye mu mitwe n'imiburiburi mu gihe c'isaha imwe n'abasirikare bo muri bino bice muri ibi birindiro bikomeye cane biri ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira bikaza mu nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku bihangange mu gisirikare c'u Burundi. Ibi vyose vyo bifise imvo turi bigaruke ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi, bikaba mu nyuma z'uko abakozi bamwe bo ku kibuga c'indege bakora mu ijoro bavuze ko humvikanye urwamo rw'inkoho umwanya muto, ariko kuri ubu ngubu bikaba vyaheze. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Philibert Biyereke yanze kugira vyinshi avuga ko ibi bivugwa ko ibitero vyo vyateye mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko ibitero vyatewe mu nkengero z'ikibuga mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura. Yabwiye abamenyesha makuru bacu ati jewe tabo mbona bari hehe. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira turaza kubashitsa ko amakuru y'ukuri, amakuru yo kwizerwa avuga ngo aha mu gihugu c'u Burundi iki kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nico mpuzamakungu ngaha mu Burundi, ni nyuma y'uko hibonekeje umugambi ukomeye cane mu misi yaheze yo gutembagaza ubutegetsi bwa nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Akarwi kinyegeje inyuma y'uwo mugambi ko bariko ko bagahejeje gukora ibara mu gihugu c'u Burundi. Umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Turi bigaruke ko muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi, bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu humvikanye ko hari n'akandi karwi kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo vyose rero muraza kuvyumviriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Bandanya ibashitsa ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. General Prime Niyongabo we yoba ari hehe? Turi buze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cane. Imigumuko mu gisoda yoba ihejeje kwibonekeza. Iki gitero coba cagabwe nande? General Prime Niyongabo yoba ari muri ako karwe canke General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru avuga ko Liyotona kuri ubu ngubu Colonel yoba atawe mu mvuto. Turubuze kumugaruka ko muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Nayo andi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi
Reka tuyatangurire ku makuru akomeye cyane aje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi kuri ubu ngubu ibintu biraje gukomera cyane nyuma yuko igisoda co bacitangaje kandi kikaba catanguye imigumuko mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose turabigarukaho ko twarabahaye igice ca mbere, kuri ubu tukaba tugarutse ngo tubashitse ko idonido ry'amakuru akomeye cyane aje kudushikira. Igisirikare c'u Burundi rikivuga ku rupfu rw'abasirikare bacu ariko nanone nubwo kitabivuga ko ariko kirabahamba. Kuri uyu wa kane uheze igisirikare c'u Burundi nkuko twabibashikirije mu gice c'amakuru, ariko kuri ubu ngubu reka tuyabashitse ko idonido. Kuri uyu wa kane uheze igisirikare c'u Burundi carahamvye umusirikare w'ipeti rikuru riguye ku rubuga rw'intambara muri RDC. M23 ivuga ko yafashe abasirikare benshi ba FDNB muri izindwi zibiri guheze, ariko nanone ko yishe abantu benshi. Uburongozi bukuru bw'igisirikare ntaco buvuga kuri ivyo vyose. Abasirikare batari munsi ya 10 baramaze kwicirwa muri izo ntambara zihuza M23 n'igisirikare cacu ciza c'u Burundi kubw'amasoko yacu. Inkuru ya Burundi News TV haraheze imbisi igisirikare c'u Burundi kiriko kirahamba abaco bishwe n'abagwanyi ba M23 mu ntambara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Amaziko aba mwibanga ntangere kuri beshi muri bo, ibintu vya bihejeje gukomera cyane kandi vyibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu vya bihejeje kuyangara kuri uyu wa kane uheze mwarumvirije amakuru komeye cyane ko harakumiwe Majoro Ernest Gashirahamwe yaguye ku rubuga rw'intambara ku wa 5 Munyonyo uheze. Yari umukuru w'ikompanyi abasirikare barenga 120 yahambwe mu itongo ryo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi. Uwaserukiye igisirikare c'u Burundi yashimagije ubutwari bw'uwo musirikare ariko ntiyovuga igikorwa yari yarungitswemwo akanapfiramo. Bikaba mu nyuma z'uko tugira ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane yaje kudushikira idonido kuri ibi vyose biriko biraba mu gihugu cacu Burundi. Biravugwa ko kuri ubu ngubu uyu Majoro Gashirahamwe Ernest yari yinjiye igisirikare muri 2002, yarashizwe mu makambi atandukanye aho yakoranye abwira ibikorwa vyiwe, nanone akabikorana umwete n'ubutwari budasanzwe. Yarakoreye mu bigo vyo gukurikirana amahoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ari naho yaguye igitero kaminuza kuri ivyo birindiro vyabo. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira kuri ubu ngubu mwarumvirije ko yagarukanaga amahoro aho yari yarungitswe muri za Somalia n'andi yatandukanye mu bihugu bitandukanye vy'amakungu. Kuri ubu ngubu rero turihanganishije abaryango biwe. Major Ernest Gashirahamwe yapfuye wa 5 Munyonyo mwaka 2023 mu gihe yari ku kazi kiwe ka misi yose, niko vyavuzwe na Colonel Miburo yasomye urukurikirane rw'ibikorwa vyaranguwe n'uyu munsi. Yibukije kandi ko iyo ntwazangabo yakoreye muri Somalia muri kahise. Umushikiranganji w'ikwivuna abansi Aretribert Mutabazi yarifatikanije n'umuryango wa Gashirahamwe ariko nta jambo yafashe. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira ku bw'amasoko yacu. Ibiziga vy'abasirikare biciwe muri Kongo ntibibitswe neza, ariko kuri ubu ngubu ntibinabitswe mu bitaro vya gisirikare mu Kamenge uburaruko bw'isagara ca Bujumbura, ariko nanone biri mu buruhukiro buri hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura, ari naho bivugwa ko bahagavye igitero gikomeye cyane. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Kubw'amasoko yacu mu gisirikare bimwe mu biziga bihambwa gihutihuti bitanamenyeshejwe imiryango yabo, n'ibiziga bishika biriko biranonekara. Ariko kuri Majoro Ernest Gashirahamwe umuryango wiwe wa hafi niwo wabonye ikiziga ciwe, niko umwe mu bo mu muryango wiwe wa hafi yari mu maziko yiwe yabwiye iyi nkuru Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira mwarumvirije ko bwa Pacifique Ninazwe umwe mu baharanira agateka ka muntu mu Burundi. Abasirikare b'abarundi batari munsi ya 13 ari mu Majoro Ernest Gashirahamwe n'insongerezi kimwe baraheruka kwicirwa muri Nord Kivu. Abandi basirikare batatu barafashwe mpiri na M23. Twarafatiye ku rugamba abasirikari benshi ariko turabitse benshi muri bo. Umurugwi wacu ujejwe igendereza uriko urakora kugira ngo tumenye umwidondoro wabafashwe mpiri niyo baturuka, niko Major Wiringoma umuvugizi wa M23 yabwiye Burundi News TV. Yongeye ko ati twarishe benshi hirya nino ikicanga n'ahandi, n'urongoye ibatayo umumajoro w'umusirikare wo mu gisirikare c'u Burundi yarishwe. Intwazangabo nyinshi zarishwe
cyane ndababwije ukuri ko ari uwo yararongoye ibatayo yishwe. Hari benshi bishwe muzobabwirwa vyinshi nihagera. Amakuru akomeye cyane nuko ico kiroberi casohoye itangazo ryo kuwa 14 Munyonyo rihamagarira ibimenyesha makuru kugirana ibiganiro ibunagana hafi y'urubibe rw'Ubuganda igice ca M23 igenzura kuva hagati mu kwezi kwa Ruheshi. Nanone abafashwe mpiri bazokwerekanwa ku bimenyesha makuru bitandukanye vyo muri ako gace mpuzamakungu. Nanone hanamenyeshwe nibimaze kononekara muri ico gisata nyene. Ku 9 Munyonyo umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi cagirije M23 kuzibira ku nshuro zibiri mu gitugutu guheze imodokari za gisirikare c'u Burundi zari zishikiye ibipfungurwa abasirikare Imweso na Kicanga muri Nord Kivu. Uwo musi abasirikare b'Abarundi bari baraye batorotse, nanone barara batorotse ivyo birindiro vyabo hakurikira ko uguhunga kw'abanyagihugu benshi. Ngaho kubw'amasoko yacu ibintu birahejeje gukomera cane. Ubwa Floribert bireyerekeye kuri ubu ngubu ahejeje gushira hanze amajambo akomeye cyane avuga ko umurwi w'abasirikare b'u Burundi utegerezwa gufata ingingo zikenewe cyane mu kiganiro n'abamenyesha makuru, aho abamenyesha makuru batemerewe kubaza ibibazo na kimwe. Yavuze ko bidashobora kubandanya ariko bimeze. Amakuru akomeye cyane amaze kwategurwa neza ku buryo imiryango itamenyana. Kuri uyu wa kane uheze ku maziko ya Major Ernest Gashiramwe, uwundi muryango waruhejeje gufuba uwundi musirikare yari yaguye muri iyo ntambara nyene ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko abategetsi b'u Burundi baragerageje ku buryo iyo mirwi ibiri idahura kugira ngo idahanahana ivyiyumviro. Twebwe igihe twashika mu mpanda bobo bariko barasubira inyuma, imiduga yabo yaciye ikatishirizwa muri ndi barabara kugira ngo ntiduhure. Uburundi ni buto buto murabizi mwese ko kandi bose baraziranye. Abategetsi b'u Burundi ntibashaka ko imiryango y'ababuriye ababo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imenyana. Niko umwe mu bitavye amaziko ya Majoro Ernest Gashiramwe yabwiye uruganda rwacu rwa Burundi News TV rubashitsa ko amakuru akomeye cyane abayeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi n'ayandi avurwa mu karere k'ibiyaga binini vyose, tukabitosora tukabibashitsa ko idoni nizere ko ajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyondo gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazojyana nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Kubasirikare bapfira mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia nk'akarorero, umuryango urahabwa igice c'amadolari ibihumbi 100 n'amafaranga y'amarundi ku giciro ca leta, mu gihe ikindi gihabwa leta y'u Burundi. Kubapfira mu ntambara ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu ngubu birimwo igipfungu cishi. Uburundi bufise amakontenja abiri ku butaka bwa Kongo. Iya mbere ikorera mu ngabo z'akarere ka EAC, iyindi yarungitsweyo ubwumvikano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Ubwo ni hagati ya Felix Antoine Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abasirikare b'u Burundi bazwi ko bagiye mu bikorwa vyo kubonana no kugarukana amahoro muri ico gihugu nyene. Biravuga ko hari n'abasirikare baba baragiye barungikwa mu bikorwa vyo kubohora umugwa mukuru wa Somalia, nanone muri Mogadishu, nanone mu minwe y'abitwaje terabwoba kuri ubu ngubu aribo bita Al-Shabaab, kandi bakanaboneka nk'intwari mu kugwanya iyo mirwi y'iterabwoba muri Centrafrica n'ibindi bitandukanye. Ivyo vyo birafise imvo, ariko muri M23 biragaragara ko igisirikare c'u Burundi turiko turagwanira ubusa, atakintu turiko turagwanira, mu gihe abasirikare bacu bariko baragwa ku rubuga rw'intambara muri RDC. Leta y'u Burundi iriko irakora ibintu bikomeye cyane ku basirikare bayo, na niyo mvo yoba iriko iratuma ibi vyose bitanguye kwibonekeza mu gisoda c'u Burundi, aho hariko haravugwa ko hari abasoda batanguye gutoroka igisoda. N'amakuru ajeje imisi itari mikeyi avugwa mu gihugu c'u Burundi, turi bunayagaruke ko muri iyi nkuru yacu tubandanye tubashitsa ko kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV.
ku mbuga ntangazamakuru urupfu rw'abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu ku butaka bwa Kongo rwarakurikiranywe cyane kandi rwaranakiranywe umubabaro. Abategetsi b'u Burundi ntaco bavuga ariko barahamba abo basirikare baguye ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo. Reka ayo makuru tuzogaruka tuyabashitsa ko yose ido nido nkuko tubandanya tubashitsa ko ibintu bikomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Kuri ubu rero nkuko twebabwiye mu mfunyo reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa nga mu gihugu cacu Burundi aka kanya ibibereye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. N'amakuru ateye ubwoba kuri ubu ngubu nyuma y'ingingo ikomeye cyane umukuru w'igihugu n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe mu nama yari yakoraniye mu ntare Rushatsi. Amajambo y'agacamutwe yavugiwe muri iyo nama ibintu vyabeje gukomera cyane. General Prime Niyongabo yoba ari hehe? Reka ayo makuru yacu tuyabandarize kuri aya avugwa ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Haravugwa igitero co mu micungararo y'ikibuga mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura. Aka kanya amakuru akomeye cane adushikira nuko aka kanya hari umurwi w'abasirikare wejeje kugira ico gitero gikomeye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Ayo makuru kandi avuga ko harashwe ibisaso vyinshi ku kibuga mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Kuri ubu ngubu rero umwe mu bo basirikare avuga ko avugira abo basirikare avuga ati twatanye mu mitwe ni buri mu gice c'isaha imwe n'abasirikare bo muri bimwe muri ivyo birindiro birinda ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Abakozi bamwe bo ku kibuga c'indege bakora mu bikorwa vyabo vya misi yose mu gihe c'ijoro bavuze ko humvikanye urwamo rw'inkoho umwanya muto ariko kuri ubu ngubu bikaba vyaheze. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Flibert Buyereke yanze kugira vyinshi avuga kuri ibi bivugwa vy'igitero mu nkengera z'ikibuga c'indege ca mpuzamakungu ca Bujumbura. Amakuru akomeye cyane yabwiye abamenyesha amakuru bacu ati jewe ntavyo mbona bari hehe. Ikibuga c'indege mpuzamakungu Bujumbura nico nyene gikoreshwa mu ngendo mpuzamakungu zija canke ziva mu Burundi. Kuri ubu ngubu rero gushika ubu haribazwa uko ingenzi zirindiriye nanone gufata indege canke ziriko zirashika muri aya masaha y'ijoro uko zimerewe. Amakuru akomeye cyane aba mu mihana iri hafi y'ikibuga c'indege baturungikiye ubutumwa bukomeye cyane ko ibirongo binini vy'abasirikare bafise ibigwanisho n'imiduga vy'intambara bariko barerekeza aho ivyo vyabereye. Nubwo leta ya Gitega iriko iragerageza kunyegeza ayo makuru biriko biba ariko nanone turaza kugaruka tuyabashitsa ko yose ido nido. Gushika ubu haribazwa uko ingenzi zirindiriye gufata indege canke ziriko zirashika muri aya masaha y'ijoro uko zimerewe. Ababa mu mihana iri hafi y'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kuri ubu ngubu baturungikiye ubutumwa bukomeye cyane. Ibirongo binini vy'abasirikare ibigwanisho n'imiduga vy'intambara kuri ubu ngubu biriko vyerekezwa aho ivyo vyabereye. Nubwo leta ya Gitega iriko iragerageza kunyegeza ayo makuru y'ibiriko biba. Biraboneka kandi ko ibintu vyoba bitameze neza mu gihugu cacu Burundi. Umumenyesha amakuru wacu yavuganye n'umusirikare umwe muri abo bateye ariko ntiyashimye kugira vyinshi adutangariza, gusa yavuze ko nabo ari abasirikare b'igihugu bafashe ingingo ikomeye cyane yo kwanka no kurwanya intwaro mbi yihagiye igihugu, intwaro yica, intwaro inyuruza, intwaro ihunyanga agateka kazina muntu, intwaro kuri ubu ngubu mbi cyane ikora agatotezo ku Barundi n'abene igihugu batandukanye. Bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu vyoba bivugwa ko ari igisirikare c'u Burundi kingoye kuri akarwi k'umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kikaba gitanguye uyu mugambi ukomeye cyane. Ibintu vyabiheje gukomera cyane na cyane ko bivugwa ko kubaba mu micungararo y'ikibuga c'indege i Bujumbura bariko baratomora ko bataravye neza aho ivyo bitero vyaturutse, ariko nanone kubw'amasoko yacu mu gisirikare biravugwa ko ico gitero categuwe na kamwe mu karwi kiyongoye ku mukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko
umusirikare arimwo muri abo bateye ico gitero yashikirije. Hari ayandi makuru akomeye cyane turibuze kugaruka ko mwido nido ry'amakuru tubandanya tubashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose. Kuri ubu ngubu Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo nawe amagara yiwe yoba agerame nyuma yuko inkuru y'umubabaro cyane kuri General Prime Niyongabo. Reka nanone nsubirenda gukengurukire cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru akomeye cyane abajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Nsubirenda gwekaze mu makuru yacu aza dutambutsa kuri Burundi News TV mu biganiro vya misi yose. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabana rakazogira nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ayandi makuru abajeje kudushikira avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu turaza kugaruka tuyabashitsa ko abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bakorera irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bariko baratugira amatoza. Turaza kugaruka tuyabashitsa ko yose ido nido. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko kakaryondo gusomanuka musi iyi video warabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazogira nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu. Iyi ni Burundi News TV.